inshuti bagenzi muduteze amatwi turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye. Reka tubashikirize ano makuru. Urupfu rwa Edith Nizigiyimana rwabaye ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere nzero 2024 mw'ibohero rikuru rya Mpimba, rwatumye abantu bose bumvise inkuru iteye agahinda bibaza ibibazo byinshi ku butungane bw'u Burundi. Nk'uko amakuru adushikira abivuga, Edith Nizigiyimana yahagaritswe kubera byase ko yishura amafaranga y'ideni yarafitiye abo basangiye ikirimba, ivyo bita sirke ururimi rw'amahanga. Aca apfungirwa mu gasho ko mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ku mutahe wo kumuhagarika watanzwe n'umushikirizamanza wa Repubulika muri Muha Albert Bucumi. Kw'igenekerezo rya 29 Kigarama 2023 yararengutse imbere y'uwo mushikirizamanza Albert Bucumi, aho yemeye ideni afise ry'imiliyoni 16 y'amafaranga y'amarundi, asigura ko icatumye ateba kwishura iryo deni ko ari kubera indwara. Nubwo byagenze uko, umushikirizamanza Albert yaciye afata ingingo yo gufunga by'ifatakibanza Edith Nizigiyimana, ndetse n'umugabo wiwe yari yazanye amafaranga imiliyoni 4,500 yo kuba arishura. Yemera gutanga n'imodoka yiwe nk'ingwate kugira izoce igurishwa niyo atishura iryo deni, ariko Edith Nizigiyimana ntashirwe mu ibohero. Umushikirizamanza yagumijeho iyo ngingo yo gufunga iby'ifatakibanza Edith Nizigiyimana, naho umugabo wiwe yagerageje gusaba ko ivyo vyanse yopfuma apfungwa mu kibanza ciwe, asigura ko umugore wiwe afise indwara ya hasima ishobora kumuhitana mu gihe yopfungirwa mu ibohero rya Mpimba. Albert Bucumi niko kurungika Edith Nizigiyimana mu ibohero rya Mpimba atakinya. Inyuma y'iminsi 3 apfunzwe, Edith Nizigiyimana yaciye yitaba Imana kubera indwara ya hasima kw'igenekerezo rya mbere nzero 2024. Ubu akaba ari mu rukiro bw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, aho bitegekanijwe ko azoshingurwa kw'igenekerezo rya 10/2024. Pacifique Ninazwe asanzwe aharanira agateka ka zina muntu yakurikiranye iyo nkuru y'umubabaro nk'uko tubisanga ku rubuga rwiwe rwa X. Hari ibibazo bibiri yabajije umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona: gushika ryari muzoguma mukingira ikibaba abashikirizamanza batitaho ubuzima bwa kiremwamuntu? Ikibazo ca kabiri yabajije ati: ni ryari muzofata ingingo yo kukira amatohoza ku rupfu rw'abanyororo umwe ku wundi? Mwomenya ko abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi bafise ubuharantangere mu gutuma amategeko n'amabwirizwa kirumara mu kubaho kw'abanyagihugu yubahirizwa mu ntumbero yo gutsimbataza ubutungane kuri bose. Ivyo bibazo byabajijwe na Pacifique Ninazwe birahambaye cane ku buryo bikeneye inyishu zivuye ku ndongozi z'igihugu. Umushikirizamanza Albert Bucumi yafashe ingingo yo gufunga by'agateganyo Edith Nizigiyimana mu gihe yasiguriwe byose n'imvo zose kandi yumva uko ubuzima bwiwe bwifashe. Urupfu ruteye agahinda rwa Edith Nizigiyimana rwatumye abantu benshi bibaza ibibazo bitari bike ku bijanye n'ifungwa ry'imfatakibanza hamwe n'uko agateka k'abapfunzwe koba kifashe. Mu bisanzwe gufunga umuntu by'imfatakibanza bitegerezwa gukorwa mu bwitonzi kandi iyo bibaye ngombwa. Ibituma umuntu afungwa iby'imfatakibanza bitegezwa gusigurwa neza, akerekanwa n'ikiringo umuntu amara apfunzwe by'imfatakibanza. Biboneka ko ingingo ya Albert Bucumi itumvikana kandi yatumye Edith Nizigiyimana apfa urupfu ruteye agahinda. Kawe we wumvise ino nkuru uruvuge kwiki? Nshuti bagenzi mwari mukurikiranye ano makuru, turabashimiye ku mwanya mwaduhaye. Tukaba tubasaba yuko mwakurikirana n'ayandi makuru tugenda tubashikiriza kuri www.itaraburundi.com. Murashobora no kutwandikira ari imfashanyo muturungikiye canke izindi nkuru kuri email yacu itaraburundi2014@gmail.com. Naho utaha.